Karibu sana mhubiri. Amahoro Bujumbura. Amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwami ashimwe. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Mwokozi wetu, wewe tu Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe tu Bwana, ni wewe, oh kimbilio letu, wewe tu Bwana, ni wewe. Sante dada. Urakoze cyane mushiki wacu. Hallelujah Bujumbura. Imana ishimwe Bujumbura. I want to thank you for being here today. Ndagomba kubashimira cyane ko mwaje hano uyu munsi. I'm so happy to be here with you. Kandi nezerejwe cyane no kubana namwe hano. If you are here today for the very first time, abo rero baba baje hano ijyambere baje uyu munsi gusa, would you please raise your hand and wave to me? Ndabasabe muduza amaboko muyazunguruze gutya ndababone. Karibuni sana. Kaze cyane. How about all of my friends who have been here every day? Kuri abo bagenzi banje namwe mwabaye ngaho iminsi yose nimuduze namwe. Sante sana sana sana. Murakoze cyane cyane kandi cyane. Hallelujah. Hallelujah. Bujumbura. Yewe Bujumbura. Woo! 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 Aha! It's going to be a good day today. Ewe tugiye kuronka umunsi mwiza cyane uyu munsi. Hallelujah. Imana ishimwe. Please allow me to take a moment to greet our online audience. Rero mubanze munkundire ndamutse izi nshuti ziriko zidukurikirira ku rubuga ngurukana makuru. To those of you who have been meeting with us online throughout this crusade. Mwebwe mwese mwabanye natwe kuri urwo rubuga muri iki gikorana iminsi yose. We've received many reports all across Africa and Europe and North America. Twagiye turonka amakuru amaraporo y'abantu benshi muri Afrika, Iburaya, muri Amerika. Karibuni sana Bujumbura. Turabahaye kaze cyane mu gikorane kiriko kibera Bujumbura. I have received reports nararonsa amaraporo
and notifications. hamwe n'abantu bagiye bagira icyo batubwiye. So many of you have received Jesus Christ as your Savior through this crusade. Twarabonye ko muri iki gikorane benshi muri mwebwe mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu. Many have been touched by the power of God. Abenshi ubushobozi bw'Imana bwarabakozeko. And today will be no different. Kandi uyu munsi ntibiza gutandukana n'ivyabaye. Because God's will always accomplishes its purpose. Kuko Imana imisi yose yamayiteguye gushitsa umugambi wayo. So welcome Rero kaze cyane to Bujumbura, Burundi. turabahaye kaze i Bujumbura mu Burundi. Asante sana. Murakoze cyane. Let us hear from the word of the Lord, Bujumbura. Yewe banyabujumbura reka twumve ijambo ry'Imana. From the Gospel of Luke, Tuza gusoma mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka chapter 20, igice cya 20 verses 19 through 26. turahera ku murongo wa 19 tugarukirize ku 26. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera kw'amaboko, ariko batinya abantu kuko bamenye yuko aribo yaciye kuwo mugani. Mu nkundire subiremo. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera kw'amaboko, ariko batinya abantu kuko bamenye yuko aribo yaciye ko uwo mugani. Baramugenza batuma bo kumudaha amajambo bigira intungane ngo bakure urwitwazo mu vyo avuga, bamushire segabanye n'ububasha ariwe cegera ca Kaisari. Baramubaza bati, mwigisha, turazi yuko uvuga kandi wigisha neza, kandi ko udatinya ijunja ry'abantu, ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri. Mbega biremerwa ko dutanga ikori rya Kaisari canke ntivyemerwa? Maze amenya uguhendana kwabo, arababwira ati, nimunyereke idenariyo. Igishushanyo n'ivyanditswe kuri yo nivyande? Bati ni vya Kaisari. Arababarira ati, nuko rero ivya Kaisari ni mubihe Kaisari, ivy'Imana mubihe Imana. Ntibashobora gukura urwitwazo muri ayo majambo imbere y'abantu, batangazwa n'ivyo abishuye, barahora. Yesu nashimwe. Amen. Amen. These people were trying to trick Jesus. Aba bantu bagomba gutega umutego Yesu. They wanted to stop him Bagomba kumubuza from preaching the gospel. ngo areke kuvuga ubutumwa bwiza. They thought that they could trap him Bari bibaza ko bashobora kumutega umutego akawugwamwo, and turn the people against him. hanyuma bakamuteranya n'abantu. But Jesus recognized their craftiness. Ariko Yesu yamenye ubugunge buri muri bo. So Jesus said to them, Hanyuma Yesu arababwira ati, render unto Caesar what is Caesar's, ivya Kaisari mubihe Kaisari, and render unto God what is God's. hanyuma ivy'Imana mubihe Imana. I ask you today, Bujumbura, Bujumbura, ndagomba kukubaza uno munsi, what made that coin that they were talking about mbega iryo denariyo bariko baravuga ryari rikozwe n'iki? what made that coin Caesar's coin? Mbega ni igiki cyatumye iyo denariyo yitwa denariyo ya Kaisari? It was Caesar's Yari, yes, continue. because it was created in his image. Yari Kaisari kuko bakiyikora bashize ku ishusho ya Kaisari. It bore the image of
of Caesar, iyo denariyo yagaragaza isanamu cyangwa ishusho ya Kaisari, and therefore that coin belonged to him. nico gituma bavuga ngo iyo denariyo ni ya Kaisari. The Bible says, Bibiri ivuga ngo, Bujumbura, yewe Bujumbura, are you ready for some good news? mbega muriteguye kumva ubutumwa bwiza? The Bible says, Bibiri ivuga ngo, God created man Imana yaremye umuntu in his own image. ni ishusho ryayo. Male and female, he created them. Umugabo n'umugore Imana yarabaremye. Can you say amen? Mwovuga muti amen. We bear the image of God. Twaremwe mu ishusho y'Imana. And by virtue of that image of God in you, Kandi Imana ishira iyo shusho yayo muri wewe. we are the property of God. Turi ishamvu y'uhoraho Imana. And God says to everyone who can hear my voice today, Kandi Imana ikirabarira uwo muntu wese ashaka kumva ijwi ryanje uyu munsi, my son, ati mwana wanje, my daughter, mukobwa wanje, give me your life. numpe ubugingo bwawe, Give me your heart. numpe umutima wawe. Now, my friends, Rero bakunzi banje, the devil Satani hates the image of God in you. aranka ishusho y'Imana muri wewe. Jesus said Yesu yavuze ngo, that the devil comes to steal from you, to kill you, and to destroy you. ngo umwansi Satani yaje kukwiba, yaje kukwica, yaje no kugutikiza. He wants to wipe out the image of God in you. Agomba afutanganye iyo shusho y'Imana muri wewe. And he wants to replace it with his image. Hanyuma amaze gufuta iyo sanamu y'Imana, iyo shusho ayisubirize n'ishusho ya Satani. And he does that through adultery. Kandi ivyo arabikora acishije mu busambanyi, Pornography, kuraba amasanamu y'ubushurashuzi n'ubusambanyi, immorality, ivy'ingeso mbi, alcohol, ivy'akaborerwe, drugs, kufata ibiyayuramutwe, all designed to wipe out the image of God in you ivyo vyose yabishizeho ngo bikure ishusho y'Imana muri wewe, and replace it with the image of Satan. kugira ngo amaze kuyikuramwo ayisubirize n'ishusho ya Satani. But Jesus said, Ariko Yesu yavuze ngo, I came to give you life jewe naje ngo ndabahe ubugingo, abundantly. kandi ubugingo busagutse. Hallelujah. The Hallelujah. Bible says Bibiri ivuga ngo, the purpose for the Son of Man being manifested in the earth ngo icyatumye umwana w'Imana ahishurwa mu isi, is to destroy yaje kugira ngo asangangure the works of the devil. ibikorwa byose vya wa mubi. If you believe that, Bujumbura, say amen. Yewe nimba muvyizera muti amen banyabujumbura. Hallelujah. Imana ishimwe. Jesus came to this earth. Yesu yaje kuri iyi si, He gave his life as a substitute for you. atanga ubugingo bwiwe nk'iciru mu gishingo cawe. He died on the cross of Calvary Apfa urupfu rwo ku musaraba w'i Karuvari, to pay the penalty for your sins and mine. kugira ngo atange impongano y'ivyaha vyawe n'ivy'iwanje. And then on the third day, he rose from the grave. Hanyuma umunsi ugira gatatu azuka ava mu mva, And he defeated sin. kandi avayo anesheje icyaha, And he defeated death. kandi avayo anesheje urupfu, So that sin and death no longer have victory over you. kugira ngo icyaha n'urupfu ntivyongere kukuganza ukundi. And if you will turn to Jesus today, Kandi uyu munsi niwahindukirira Yesu,
Bring all of your fear, hanyuma uko wiyumva nyene ukabimuzanira, all of your sin, ibyaha byawe byose ukabimuzanira, all of your shame, ibyagukojeje isoni byose ukabimuha, all of your anxiety. ibyagutumye uhagarika umutima byose ukabimuzanira. Jesus will manifest himself right here on these grounds. Yesu araza kwiyerekana ahanyene muri iki kibanza turimo. He'll forgive you. Araza kuguharira. He will cleanse you. Araza kukuhagira. And he will set you free. Kandi araza kukugira uwidegemvya. If you believe that, Bujumbura, Ewe Bujumbura nimba put your hands together and give God praise. Komera amashi yo Mana. Hallelujah. Amen. On the cross of Calvary, Kumusaraba w'i Kalvari, Jesus spread his arms open wide. Yesu yararamvuye amaboko yiwe arayagaranzura. And nails were pounded through his hands. Hanyuma ibiganza vyiwe babikubitamwe imambo z'imisumari. And the blood flowed down. Maze amaraso araseseka. Satan thought he had won. Satani aho rero yibajije ngo ararutsinze. But when he rose from the grave, ariko Yesu amaze kuzuka ava mu mva, a new age was born. A new age was born. Hari hatanguye ikindi gihe. The age of salvation. Igihe cy'agakiza. On Friday, Satan thought he won. Ku munsi wa gatanu Satani yarazi ngo urwo rugamba ararutsinze. But he did not know what was coming on Sunday. Ariko ntiyigeze yibaza ibigiye kuba ku munsi ugira umunsi w'isabato. I serve a risen Savior. He's risen from the dead. Umukiza wacu yazutse ava mu bapfuye. The shed blood of Jesus Christ kandi amaraso ya Yesu yasesetse is the only remedy for our condition. Niwo muti wonyene w'ukuntu umuntu abayeho. It's the only remedy for the destruction of sin in your life. Amaraso ya Yesu niwo muti wonyene w'ingene icyaha cononye ubuzima bwawe. I brought my phone with me today. Uno munsi nazanye telefone. I like this phone. Ndakunda iyi telefone mubona. I purchased it with my own money. Nayiguze amafaranga yiwanje. I bought a nice protective case. Narayishize ko ikintu cyo kuyikingira cyiza. To protect it. Kugira ngo ndayikingire. Because if you're like my wife, she drops her phone all the time. Kuko nimba umeze nk'umufasoni wanje yamata hasi telefone igihe cyose. But because I bought this phone with my own money, ariko kubera iyi telefone nayiguze amahera yanje, I'm careful to protect it. Nama nitwararika kuyikingira. Because I protect my property. Mu by'ukuri mba ndiko nkingira ikintu canje bwite. I protect my wife. Kandi ndanakingira umugore wanje. She's not my property. Ariko we si ikintu canje, si ishamvu yanje. But God blessed me with her. Ariko Imana yampezagije we. Can you say amen, Bujumbura? Uravuga muti amen. I have more good news for you today. Ndafise izindi nkuru nziza zo kubabwira uyu munsi. Jesus protects his property. Yesu arakingira ishamvu yiwe. Can you say amen? Mwovuga muti amen. You were born in his image. Mwavutse mu ishusho ya Kristo. You belong to him. Murabiwe muri shamvu yiwe. You are the property of God. Muri shamvu y'Uhoraho Imana. Jesus purchased your salvation. Yesu yaratanze ikiguzi kugira ngo muronke agakiza. So that sin will no longer have dominion over you. Kugira ngo ntimusubire kuganzwa n'icyaha ukundi. Jesus is the only Savior whose image you bear. Yesu niwe mukiza wenyene kandi ishusho yiwe nikwiye kuba muri twebwe yonyene. Jesus said, I am the way. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira. I am the truth. Ndukuri.
I am the life. kandi ndi ubugingo. No one comes to the Father except nta through me. muntu n'umwe yoza kuri data kiretse ndamujanye. Jesus said, I am the door. Yesu yavuze ngo ni jewe rembo. Anyone who enters by me will be saved. Uzokwinjira wese aciye muri jewe azokizwa. Now, Bujumbura. Rero Bujumbura. If a philosopher has a toothache, his philosophy will not help him. Murazi ivyiyumviro vy'ubuhanga bw'ubwenge philosophy ntakizogufasha. If a philosopher is lost in sin, mu gihe uwo yumva ko afise ubwenge bw'ubuhanga uwo mu philosophe nimba ari mu vyaha, his philosophy will not save him. ubwo bwenge buhanitse bwiwe ntaco buzomufasha. His philosophy will not deliver him. Iyo philosophy iwe canke ubwo bwenge ntibuzomubohoza. But Jesus said, I came to give you life. Ariko Yesu avuga ngo naje ngo ndabaha ubugingo. The Bible says, Bibiri ikavuga ngo God anointed Jesus of Nazareth Yes, Imana yasize amavuta Yesu w'i Nazareti with the Holy Ghost and power. imusiga amavuta ya mpwemu yera n'ubushobozi. And he went forth doing good. Kandi aho yagenda hose ngo yagenda agirira neza abantu. And he healed all who were oppressed by the devil. Akongera akagenda akiza yongera abohora abo bose batwajwe igitugu n'umwansi. The Bible says, Bibiri ivuga ngo there is no other name under heaven nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru given by man ryahawe abana b'abantu by which you must be saved. izina abantu boshobora gukirizwamwo. My friends, bagenzi banje nshuti zanje, the gospel is not reformation. ubutumwa bwiza si uguhindura imibereho. The gospel is liberation. Ubutumwa bwiza ni ukubohoka. He who the Son set free umwana w'Imana abohoye is free. ngo umwana niyabagira bidegemvya muzoba bidegemvya koko. Bujumbura say woo! Bujumbura muti woo! Hallelujah! Amen. The gospel ubutumwa bwiza is the power of God n'ubushobozi bw'Imana unto salvation. buzanira agakiza. Now this word salvation iri jambo rero agakiza in the Greek language in which the New Testament was written, mu rurimi rw'ikigiriki ubwo isezerano rishasha ryanditswemwo, it means eternal life. ni ukuvuga ngo ubugingo budashira. But it also means healing. Ariko rirongera rigasigura ugukira indwara. It means freedom. Ni ukuvuga umwidegemvyo. It means prosperity. Ni ukuvuga ngo kuroranirwa. Amen. Amen. And the Apostle Paul said, kandi ntumwa Paulo yavuze ngo I am not ashamed of the gospel, sintegwa isoni n'ubutumwa bwiza, for it is the power of God kuko ari ubushobozi bw'Imana unto salvation buzanira agakiza uwizeye wese, to everyone who believes. kuri uwo wese yizeye. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. The gospel is the power of God. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana. Satan wants to permanently wipe out the image of God in you. Satani yamana intumbero y'ingene yokura ishusho y'Imana muri mwebwe. But Jesus comes with his salvation Ariko Yesu yaje afise agakiza mu kuboko to liberate the image of God in you. kugira ngo asubize ishusho y'Imana muri wewe. Offers a new birth, Yesu byasabye ko abanza kuvuka nawe, a new tongue, aduha ukuvuka ubwa kabiri, aduha ururimi rushasha, a new walk, aduha uburyo bushasha bwo gukora, new wine, aduha
New wine. new wine, yes, umutobe mushasha. A new song. Hanyuma aduha n'ururirimbo rushasha. A new spirit. Aduha impwemu nshasha. A new commandment. Aduha n'icyagezwe gishasha. Jesus said, Yesu yavuze ngo, behold, ngo eheraba, I make all things new. ehe byose ndabihindura bishasha. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. May I tell you a story? Mbega murankundira ndabatera inkuru. Yes? Muravyemeye? I can't hear you. Nimuvuga bumve. Muremeye abatera inkuru? Yes. Aha. Yes. There was a rich man. Hariho umuntu w'umutunzi. He lived in a mansion. Yaba ahantu kanaka. 10 rooms in his home. Yari afise inzu ifise ivyumba 10. 5 on the top and 5 on the bottom. Yari inzu izi zigerekeranye ivyumba 5 hasi na 5 hejuru. One day Jesus came to his town. Hanyuma Yesu umunsi umwe agendera ico gisagara bamwo. He was so excited. Kandi uwo muntu yaranezerewe cyane. He said, Jesus, arabwira Yesu ati, Yesu, you're such a good man. numvise ko uri umuntu mwiza cyane. You do good things for so many people. Kandi narumvise ko abantu benshi wabakoreye I'm ibyiza. so happy you're here. Ndanezerewe cyane kuri hano. I would like you to come and stay with me in my house. Ndifuza rwose koza ukagumana nanje mu nzu wanje. He said, I'll give you the best room. Kandi nza kuguha icyumba cyiza gusumba ibindi byose. On the second floor, Nza kuguha hariya mu nzu yo hejuru with a beautiful view of nature. kugira ngo uri mu cyumba cyawe witegereze ingene ibihakikije ari byiza cyane. And a large, comfortable bed. Kandi n'igitanda cyo muri icyo cyumba ni kinini kimeze neza cyane. Jesus is a gentleman. Yesu n'umugwaneza cyane. So he said, thank you. Aramubwira ati urakoze. And he went upstairs to his room. Hanyuma araduga muri iyo nzu yo hejuru arinjira mu cyumba bamubwiye. That night, Hanyuma mu ijoro there was a terrible knock on the door. hanyuma hariho umuntu aguma dodora n'inguvu nyinshi. Do you know who was there? Higa murazi uwo muntu yari karadodora. It was Satan. Yari Satani. The man opened the door, Wa muntu arugurura urugi, and Satan forced himself into the home. hanyuma Satani acayinjira ku nguvu muri iyo nzu. He tormented the man all night long. Iryo joro ryose yagumye afata n'abagirira n'abonye n'iyo nzu. The next morning, Bukeye before dawn, imbere hajya bugica, Satan slipped out the door. Satani acaranyororomba arasohoka arigira. Shortly after that, Ariko mu mwanya muto inyuma y'ivyo, Jesus came walking down the stairs. Yesu yavyutse nawe aramanuka aza hamwe hasi. And the man said, Jesus, Wa muntu ati, Yesu, I forgot you were here. erega nari nibagiye kuri ngaha. Didn't you hear the noise last night? None muri iri joro nta gwamo wumvise. Satan came and he tormented me all night long. Satani yangendeye kandi yanteye uruhagarara ijoro ryose. Jesus said to him, Yesu aramubwira ati, Sir, you've only given me one room in your house. nyakubahwa, jewe wampaye icyumba kimwe mu nzu yawe yose. The man said, aha. Wa muntu ati, Bujumbura, can you say aha? Banyabujumbura mwavuga muti aha. Aha. So this man said, Jesus, you're right. Uwo muntu arabwira Yesu ati, ibyo uvuze ni ukuri. This is what I'll do. Ubu rero ndazi ingene ngenda bikore. I'll give you 5 rooms in my house. Uburengera ndaguha ibyumba 5 mu nzu yanje. The upstairs for you,
and the downstairs for me. ivyumba byose biri hejuru mu nzu yo hejuru ndabikweguriye nanje nsigarane ivyumba byo hasi. Jesus is a gentleman. Murazi Yesu numugwaneza ntagorana. So he said, thank you. Aravuga ati urakoze cyane ndagushimiye. And he went up to his room. Werera carisubirira hejuru mu cyumba ciwe. Bujumbura, do you know what happened next? Mbega abanyabujumbura murazi ivyakurikiye biba. There was a terrible knock at the door. Hasubiye kumvikana umuntu adodoresha amanyama menshi cyane. The man went to open the door. Wa muntu nyene inzara agenda arasura rugurura urugi. And when he saw that it was Satan, kandi akibona abona ni Satani he kandi. quickly tried to close the door. Acagerageza kugara urugi. But it was too late and Satan forced himself into the house. Nta mwanya yaronse Satani yahise yinjira ko kanya. And he tormented the man all night long. Yongera araza mu ruhagarara uwo muntu ijoro ryose. The man was beaten, uwo muntu arakubitwa, bruised and bloody. uwo aramererwa nabi mu mubiri. His house was torn apart. uwo ivyo vyumba vyiwe Satani arabisambagura. But early the next morning, ariko bukeye umunsi ukurikira, Satan slipped out the door. Satani yongera aranyororomba arigira. Shortly after that, mukanya isase inyuma y'ivyo, Jesus came walking down the stairs. Yesu nawe ava hamwe hejuru aramanuka. And the man said, Jesus, wa muntu ati Yesu, didn't you hear all the noise last night? none iri joro ryakeye ntabwo wumvise? Satan came in and he tormented me all night long. ati Satani yaragarutse aramerera nabi ijoro ryose. And Jesus said to the man, Yesu arabarira uwo muntu, you see, aturabona you only gave me 5 rooms in your house. vyukuri urabona ko wampaye ivyumba bitanu gusa muri iyi nzu igorofa yawe. The man said, you're right, Jesus. wa muntu ati ivyo uvuze nukuri. I'm going to fix this. reka rero iki ndagitorera umuti. This is what I'll do. eherabu ko ngiye kubikora. I'll give you all the rooms in my house. ngira ndaguhe ivyumba vyose vyo muri iyi nzu yanje. Except one. kiretse kimwe. Jesus is a gentleman. murazi Yesu numugwaneza. He will never force himself upon you. nta na rimwe azogufata ku nguvu. Jesus said, thank you. Yesu ati nukuri urakoze. And he went back up to his room. aca yisubirira hamwe hejuru mu cyumba ciwe. Bujumbura, do you know what happened next? mbega abanyabujumbura murazi ivyakurikiye. The man was so scared. wa muntu arababara cyane arababara. He was afraid to answer the door. arabanza aranatinya kuja kugurura urugi. But as the man of the house, ariko kuko ari wenyene inzu, he had to answer the door. yabwirizwa kugurura ko hari umuntu adodoye. So he just cracked the door open a little bit. agerageza kugurura gato. And he saw it was Satan and he went to shut the door. abona ni Satani agomba gusubira kwinjira. But Satan slipped his big toe just. ariko Satani aba yamaze kwinjiza mwino. And he threw open the door. amaze gushikana mwino aca yugurura rwa rugi rwose. And he tormented the man severely. kandi acaraba babaza wa muntu cyane n'ishavu ryinshi. All night long. ijoro ryose. The man was weary and tired. vyukuri uwo muntu yagize amarushwa menshi. Early the next morning, bukeye mu gatondo, before dawn, imbere yuko izuba riseruka mu gaturuturu, Satan slipped out of the front door. Satani acaranyororomba arigira. You know what happened next? mbega murazi vyakurikiye. After Jesus came walking down the stairs, mukanya isase Yesu yongera kuva hamwe hejuru aramanuka.
And the man, when he saw Jesus, wa muntu akibonye Yesu he fell to his knees. atarapfukama He cried out to him, aramuririra go Jesus, Yesu I don't understand. sinahura na gato I've been so generous with you. urabona ko nari naguhaye vyose I gave you 9 rooms in my house. naguhaye ivyumba 9 vyo mu nzu And yanje still you will not help me. kandi naho naguhaye ivyo vyose ntiwashoboye kumfasha. And Jesus said to the man, Yesu abarira uwo muntu it's true. ati ivyo uvuga ni ukuri. You've given me 9 rooms in the house. Ni ivy'ukuri wampaye ivyumba 9 mu nzu yawe, But you are still the owner of the house. ariko urabona n'ubu aracyari wewe nyene inzu. The man said, Wa muntu ati Jesus, Yesu I'm going to give you all of my house. ubu rero ndakweguriye inzu yanje yose. He signed the deed of the house and he gave it to Jesus. Acarasinyira Yesu urupapuro kwamweguriye iyo nzu ararumuha. He reached in his pocket and he gave Jesus the key. Hanyuma urupapuro rwasinywe ararubika acamuha imfunguruzo zose. And Jesus said, thank you. Yesu ati urakoze. And he went back up to his room. Yesu acasubira mu cyumba ciwe. That night, Iryo joro do you know what happened? mbega murazi vyashitse. There was a terrible knock on the door. Yongera kumva umuntu ariko aradodora nabi cyane. The man was so frightened. Wa muntu nyene inzu agashitsi karamutera. He was sweating. Yari karabira icyuya. He was afraid to answer the door. Yumva aratinye kuja kugurura urugi. He walked to the door Akiri agenda gana ku rugi and he began to reach for the doorknob. agiye gufata ngo yugurure. And before his hand could reach the handle, Imbere yuko ukuboko kube gushikira aho bugururira, he felt a hand on his shoulder. yumva umuntu amufashe ku bitugu. And he turned around. Ahindukiye, Do you know who it was? murazi uwo yamufashe ku bitugu? Jesus! Yesu. Jesus was standing there, Yesu atahagarara ngaho shining like the sun. akayangana nk'izuba. He said, excuse me, sir. Aramubwira ati umbabarire muntu, This is my house. wibuke ko ubu iyi ni inzu yanje, And as the owner of this house, kandi ubu rero ko inzu ari rwanje I will answer the door. ni jewe nza kugurura. So Jesus put his hand on the handle. Yesu acashira ukuboko hajya He bugururira, threw open the door arugurura gose. and he stood there shining like the sun. Hanyuma ahagarara ngaho akayangana kuja kwizuba. And the devil looked at Jesus. Hanyuma Satani yitegereza Yesu, He was confused. Satani acaja mu gatengo. He looked at Jesus. Aritegereza Yesu, He looked at the address number on the house. arasubira araraba inimero He y'iyo looked back nzu, at Jesus. y'iyo nzu, arasubira araraba He Yesu, looked at the number again. arasubira araraba inimero ya ya nzu, And he said, excuse me, sir. aravuga ati urambabarira mugenzi, I believe I have the wrong house. je nibaza ko nihenze inzu. Amen, Bujumbura. Amen. That same Jesus is here today. Uwo Yesu yagize ivyo ari ngaho uyu munsi. And he says to everyone who can hear my voice, Arikabarira uwo wese ashobora kumva ijwi ryanje, give me your house. numpe inzu yawe. Amen, Bujumbura. Amen, Bujumbura. You see, the gospel message, Ubutumwa bwiza buroroshe. God is holy Imana ni yera, and mankind is sinful. umwana w'umuntu nawe ni umunyabyaha. Holiness is a part of the very character of God. Ukwera We were shaped in iniquity. Bibiri tubwira ngo mu bigabitanyo niho twaremewe.
God, the Bible says God does not change. kandi bibiri kongera ikavuga ngo Imana ntihinduka. He's the same yesterday, today, and forever. Uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizohora ibihe bidashira. So God cannot change who He is. Rero Imana ntishobora guhinduka. And mankind is so gripped in sin ariko umwana w'umuntu yagomorewe gukora ibyaha that we cannot change ourselves. ku buryo umwana w'umuntu adashaka kwihindura. So God took the initiative nicyo cyatumye Imana ifata umugambi to remedy our condition. wo gutorera umuti ubwo buzima bwacu bwononekaye. He sent His only Son, Jesus Christ, ku bw'ivyo yarungitse umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, made of the same substance of the Father. wari afise kamere n'ubwiza nka data Imana, And He came to earth. aremera araza ku isi, And on the cross of Calvary, abambwa ku musaraba w'i Karuvari. He paid the penalty for everyone's sin. abatanze impongano y'ibyaha byacu twese. And He purchased the opportunity aba araduhaye for akaryo, everyone who could hear my voice akaryo kugira ngo wowe wese ashobora kumvira ijwi ryanje, to give Jesus your house. kugira ngo ushobore guha umutima inzu yawe uyihe Yesu. Amen, Bujumbura. Amen. The only thing that we can do ikintu cyonyine dushobora gukora is recognize our sinfulness. ni ukwemera ko turi abanyabyaha. The Bible says Bibiri ivuga ngo all have sinned and fallen short of the glory of God. bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. When I humble myself and acknowledge my sinfulness, iyo nciye bugufi nkemera ibyaha byanje imbere y'Imana, I'm simply acknowledging my membership in the human race. mba nemeye ko jewe ndi umwe mu bana b'abantu. Once you have recognized your sin, igihe cyose wemeye icyaha cyawe, we must repent of our sin. usabwa kucihana. The word repent iri jambo kwihana simply means to change. risobanura guhinduka, To change your mind, ugahindura ivyiyumviro, change your direction, ugahindura inzira wari kuragenderamwo, change your lifestyle. ukahindura uburyo ubayeho. It is to turn from a lifestyle of sin ukava muri ubwo buzima bw'ikinyabyaha and turn to Jesus hanyuma ugahindukirira Yesu for the forgiveness of your sins kugira ngo uronke guharirwa ibyaha byawe, and the salvation of your soul. hanyuma ubugingo bwawe buronka agakiza. And the only thing left to do ikindi kintu uba usigaje gukora is receive the free gift of salvation by faith. ni uguca wakira mu kwizera iyo ngabire y'agakiza itangwa ku buntu. The Bible says, Bibiri ivuga ngo if you confess with your mouth the Lord Jesus ngo niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, and believe in your heart that God raised him from the dead, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye imukura mu bapfuye, you will be saved. uzokizwa. Bujumbura, I'd like to ask everyone to please stand to your feet. Rero banyabujumbura, mu nkunde ndabasaba muhaguruke mwese. This is a holy moment. Uyu ni umwanya wejejwe. I ask you to please bow your heads and close your eyes. Nongere ndabasabe mwunamike imitwe yanyu muhumirize. I do not want you to be distracted by anyone or anything around you. Kuko singomba ko hari ikintu na kimwe cyangwa umuntu n'umwe yobasamaza ngahi ruhande yanyu. With every head bowed and every eye closed, Rero ko mwese munamitse imitwe mugahumiriza, I ask you this question. ngira ndababaza iki kibazo. If you died tonight, Mbega uyu munsi urupfu rwo gushikako, do you know for sure ubwo urazi neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in heaven? ko tuja kubana na Yesu ibihe bidashira mu ijuru? I did not ask you if you attend church. Sindiko ndakubaza ko uri umuntu wo mu ishengero.
I did not ask you if you come from a Christian home. Sindiko ndakubaza nimba wowe uvuka mu muryango w'abakristo. I'm only interested Ikintu cyonyine nitayeho in your one honest answer niyo nyishu wotanga kuri icyo kibazo. to this one honest question. Kuri icyo kibazo gitomoye. If you died tonight, Mbega wopfuye umunsi. do you know for sure Ubwo urazi neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in ko heaven? tuja kubana na Yesu ibihe bidashira mu ijuru? If your answer to my question Nimba inyishu yo mu mutima wawe kuri iki is kibazo, anything other than a resounding yes, nimba inyishu atari ego, if you have any doubt in your heart mu gihe wowe ufise ugukekeranya mu mutima wawe about where you would spend eternity, ukaba utazi neza aho uzoja kubaho ibihe bidashira, I want you to raise your hand in the air uwo high. muntu yumva ko ibikekeranya aduze ukuboko. I'm going to pray for you. Ngomba kugusengera. Lift your hand in the air so I can see it. Duza ukuboko bwose mu buryo ndakubona aho uri. Wherever you are across these grounds, Aho uri hose muri iki kibanza, whether you're inside the tents wowe uri mu mahema or out there far away, canke hariya epfo kure nk'uko tuhabona, I'm looking. ndacariko ndabaraba. Lift your hand in the air. I'm going to pray for you. Duza amaboko bwose ngomba kubasengera. Now, Bujumbura, Rero Bujumbura, Jesus said, Yesu yavuze ngo if you confess me before men, niwanyatura imbere y'abantu, I will confess you before my Father in heaven. nanje nzokwatura ndakwemanga imbere ya Data mu ijuru. On the count of 3, Rero ninaharura gatatu, wherever you are, aho muri hose, if you can hear my voice, nimba mwumvira ijwi ryanje, I'm talking to you. ndavugana nawe. On the count of 3, Ngiye guharura gatatu, I want you to step out from where you are abo bamanitse amaboko muce muva aho muri, and run to this altar of prayer. mwihute muze iki kibanza cyateguriwe If I kubasengera. was standing far away, Naho uzoba uri hariya kure, I'd start coming now. mwari mukwiye gutangura mukaza. 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Come now. Nimuze muri aka kanya. Come quickly. Tangura munyaruke muze. Give Jesus your house today. Inzu yawe uyihe Yesu uyu munsi. You come quickly as we sing. Nimunyaruke mu mwanya bariko bararirimba. Sama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote Joe. usilo liweza? Tazama, wewe ni Bwana
wa mbinguni hakuna, wa mbinguni hakuna kama wewe Baba. Someone out there. You did not raise your hand. Or if you did not come to this place of prayer. Your heart is pounding in your chest. That's God calling you. He's telling you to come. We're going to wait just a little longer. As we sing, you come now from wherever you are. Today is the day of salvation. Come quickly, we'll wait for you as we sing. Kama wewe Baba, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni.
Imana ishimwe. I want to thank all of you for coming here. Ndagomba gushimira mwese mwaje muri iki And kibanza. thank you for waiting patiently. Kandi mwakoze kwihangana mukarorera. But people were still coming. Kuko hari abantu koko barikiriko baraza bava kure hariya. And I wanted to give everyone the opportunity. Kandi ndagomba umwe wese aronka amahirwe yiwe. Amen. Amen. I'm so proud of you. Ndabanezererewe cyane. You're about to make the most important decision of your life. Mugiye gufata ingingo ihambaye cyane mu bugingo bwanyu. I ask every one of you to lift your hands before the Lord. Ndabasaba rero mwese muduze amaboko imbere y'Imana. Yes, even people who are not standing here, wherever you are. Ego namwebwe mwese mutaje hano gusengerwa aho muri hose. Tuduze amaboko imbere y'ubwiza bw'Imana. If you want to receive Jesus Christ as your Savior, nimba ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. lift your hands and repeat this prayer out loud after me. Uduze amaboko usubiremo iri sengesho n'ijwi ryumvikana. Heavenly Father, Data wo mu ijuru. I admit that I have sinned. Ndemeye ko nakoze ibyaha. I believe Jesus died for my sins. Kandi ndemera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje. And he rose from the grave Hanyuma azuka ava mu bapfuye. to give me victory Kugira ngo ampe intsinzi. over sin and death. Intsinzi ku cyaha no ku rupfu. I confess my sinfulness. Ndatuye ko ndi umunyabyaha. I repent and turn away from my sin. Ndihanye kandi ndahindukiye mva mu byaha byanje. Please forgive me of my sin. Ndakwinginze umparire ibyaha byanje. Come into my life Uze mu bugingo bwanje. and make me a new person. Hanyuma umpindure icyaremwe gisha. From this day forward, Guhera uyu munsi kugeza ibihe bidashira. I confess that Jesus Christ is my Savior Ndatuye ko Yesu ari umukiza wanje. and the Lord of my life. Kandi akaba umwami w'ubugingo bwanje. In the name of Jesus I pray. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you prayed that prayer together with me, Nimba iri sengesho warisenze n'umutima wawe. I have even more good news for you. Ndagufitiye inkuru nziza gose. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. I have 3 questions for those of you who prayed that prayer with me tonight. Rero mwese mwasubiyemo rirya sengesho ngomba kubabaza ibibazo bitatu. Number 1, Ikibazo cya mbere, did you call upon the name of the Lord? mbega mwahamagaye mwambaza izina ry'Uhoraho? Number 2, Ikibazo cya kabiri, does God lie? mbega Imana irabesha? Amen. Amen. The Bible says God is not a man that he should lie. Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Number 3, Ikibazo cya gatatu, are you saved? none mwumva mwakijijwe? Amen. Amen. You called upon the name of the Lord. Mwambaje izina ry'Uhoraho. God does not lie. Imana nayo ikaba itabesha. So as a minister of the gospel of Jesus Christ, Rero nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, I tell you today,
ndababwiye uyu munsi by the authority of the Holy Bible, no mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana Bibiliya yera, you are saved. mwakijijwe, You are born again. mwavutse ubwa And kabiri, you're on your way to heaven kandi muri mu nzira ibajana mu because you have ijuru, Jesus in your heart. kuko mwakiriye Yesu mu mitima yanyu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. In just a moment, Mu kanya gato gagiye gukurikira, we have booklets that we want to put in your hands. turafise ubutabo tugomba ko mugenda mutahanye. These booklets are very important. N'udutabo duhambaye cyane. They're going to encourage you, Nimwadusoma murasangamo amajambo abatera intege, and they're going to help you understand exactly what took place in your life when you prayed that prayer together with me. kandi muraza gusomamwo ibintu bibasobanurira ikintu mushira mu mitima yanyu inyuma yo gusenga rirya sengesho mwasenze. So just like Jesus Rero nkuko Yesu yabikoze, freely offers you salvation, nkuko Yesu yagenda atanga agakiza ku buntu, we want to freely give each of you one of these booklets. natwe tugomba ngo utu dutabo tububahe ku buntu. But I want to ask you if you would do one favor for me. Ariko ndabasabe mungirire neza kuri iki kimwe gusa. Will you please read this book tonight? Muriteguye ko aka gatabo mugasoma uyu munsi nyene? Amen. It will help you. Nimwabisoma birabafasha. And I want you to be blessed. Kandi ndifuza ko Imana yobaha umugisha. Amen. Amen. So just before we hand out these booklets, Rero imbere yuko tubaha utwo dutabo, Jesus said, Yesu yavuze ngo all of heaven rejoices over one lost sinner coming home. ngo ijuru ryose riranezerwa iyo umunyabyaha umwe yihanye. That means that right now, Rero muri aka kanya there's a party going on in heaven birumvikana ko ari umunsi mukuru mu ijuru in honor of everyone who prayed that prayer together with me. ku bwa mwebwe mwasenze rirya sengesho. So Bujumbura, Rero Bujumbura, let's lift up our voices. reka rero tuduze amajwi yacu, Join with the angels in heaven twifatanye n'abamarayika bo mu ijuru, and give God praise for the great things He has done. heze dushime Imana kubw'igikorwa cy'agakiza ishimwe hano. Rimwe, 2, kabiri, 3, gatatu. hallelujah! Amen. Amen. If you will be patient with us, these booklets are coming to you now. Rero mwihangane gato utwo dutabo tubashikirize, kandi mwitonde umwe wese araronka gwiwe. Amen. Ntimudutanguranwe. ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo abantu bigishijwe niho batahura icyo Imana ivuga. Ubutumwa bwiza buravugwa kuko n'ubushobozi bw'Imana abantu bagahinduka. Tugira rero tubarambike ku biganza, twegere hano, ngomba nsabe umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekote ry'Ikayogoro mutuje imbere, aba bantu tubarambike ku biganza. Haleluya. Tubasengere kandi Imana iri kumwe namwe. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagoroye ibiganza, mutabazi wacu mwiza, turanezerewe. Ariko nk'uko twamaze kubyumva, ijuru riranezerewe kuturusha, kubera uyu mugabo, kubera uyu mupfasoni yakiriye agakiza. Ubwa mbere umutima wiwe akawugurura, akakira umwami Yesu nk'umukiza wiwe. Urakoze Yesu kuri umwizigirwa. Hanyuma turafashe mbiri ububasha bwose bwa Satani bwabikwirikiza, inkomezi z'umugwanizi zose turazihagaritse. Bya bitero bitandukanye ku murango no mwijoro
kuko bari abana b'umubi ariko uno munsi babaye abana b'Imana, bahindutse icaremwe gisha. Mwami ntibizosubire, umwemu yeraze yama bazigama yururuke kuri bo. Mwami ntuhabwe icyubahiro. Ishengero riranezerewe no kubaha kaze, riranezerewe mwami no kubasengera, kandi turazi kuzobikora. Intumbero nuko bazoshika mu bwami bwo mu ijuru, tubisabye mu izina ryawe gera Yesu, amen. kandi abakure kwa kabikoso uhereye ubu mugume mu ngoro y'Imana, mwinjire mu ishengero aho mwegereye, kugira ngo abakozi b'Imana bashishikare kubafasha, babereke aho muja hariya, kugira ngo mubabarire iyo muba. Turagomba ko tuzohora tumenya ingene muriko murakurikira ijambo ry'Imana. None rero mugende harya babereke aho muja. Mwese turabakeneye, nta kindi catumye dukorana atari mwebwe. Turabakeneye gose kugira ngo namwe muba abana b'Imana. Hanyuma rero twagomba kurangiza dusaba wa musiguzi wacu mbagaruka asengera abantu bafise imitwaro, asengera abantu barwaye. Twarabonye ejo abantu benshi bagwa hasi babaterura babajana hariya, abantu benshi barabohotse, abantu benshi barakiza indwara. Erega hariho ubushobozi. Twaratangaye, umuntu akabona ahagaze agakoroka, abantu bagaca bamuterura bakamujana. Turabahaye kaze rero baturangiriza igikorane cy'uyu munsi basengeye aba bantu. Nibaze babasengere, kuko nico twabahamagariye ngo badufashe. Nta muntu yifashe urubanza. Nyaruka mudufashe iki gikorwa, ko mwabigishije ngwino muteko munabasengere. Baracabaroreye, ntibashobora kuva aho bataronse umugisha w'Imana, kandi biraryoshe kuronka umugisha w'Imana. Haleluya. Hallelujah, Bujumbura. Imana ishimwe Bujumbura. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwe icyubahiro. If you have a need in your life, mugihe wowe ufise umutwaro kanaka mu bugingo bwawe, if you need healing in your body, nimba ukeneye gukira indwara irikira korera mu mubiri wawe, I invite you to come to receive prayer now. Ndagutumiye uze tugusengere muri uyu mwanya.
mwakire Kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu. I command broken bones to heal. Ndavuga ngo amagufa agwaye nakire mu izina rya Yesu. Broken bones come together now in the name of Jesus. Amagufa yari yaravunitse agwaye nasubirane mu izina rya Yesu Kristo. Heart conditions are regulated now in the name of Jesus. Mwami ugukiza kuva iwawe kuriko kurakora muri uyu mwanya In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Cancer, you foul spirit. Impemu mbi iteza kanseri abantu. I curse you dead in the name of Jesus. Ndagufashe mpiri mu izina rya Yesu. Dry up, Usohoke mu bantu. fall off, Usohoke mu bantu. leave the body now. Uve mu mibiri y'aba bantu In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Sickness and disease, Ubumuga n'indwara I serve you your eviction notice now. ndavuga ngo ububasha bwawe bucika ubusa muri aka kanya In the name of Jesus. mu izina rya Yesu Kristo. Blind eyes see, Impumyi nizibone, deaf ears open, ibitumva nivyumve, mute voices speak. ibiragi n'ibitangure bivuge. He who the sun sets free is free indeed. Umwana niyabagira bidegemvya muzoba bidegemvya koko. Pain and inflammation leave now. Ububabare n'uburibwe nibuve mu mibiri y'aba bantu. Stiffness in joints loosen now. Mwami imibabaro mu magufa n'imisokoro bivemwo In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Stomach ulcers and pain Uburibwe bwo mu nda no muri estoma leave now. nibuve mu bantu muri aka kanya. Digestive complications Indwara zose zifatiye mu mara regulate now in the name of izo Jesus. ngingo z'umubiri zikore neza mu izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Emotional trauma Abantu bamerewe nabi bahahamutse mu mitima break now in Jesus' name. nimuve amahoro mu izina rya Yesu. Broken hearts be healed in the name of Jesus. Imitima y'ababajwe nimuve amahoro mu izina rya Yesu. Broken marriages be reconciled in the name of Jesus. Ingo zagomba gusambuka nimwuzure mu izina rya Yesu. Prodigals come home now. Reka umugisha w'Imana ube mu nzu zanyu. I call prodigals home. Ndasavye ngo umugisha w'Imana ube mu nzu zanyu. Lost sons and daughters, Igihombo cyose kivemwo. I call them home now in the name of Jesus. Ndavuga ngo amahoro abe mu nzu zanyu mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Reproductive problems Abantu bafise ikibazo cy'ubugumba, and barrenness, ukutavyara, I bind it now in the name of iyo Jesus. mpemu y'ubugumba turayiboshe mu izina rya Yesu. I bind barrenness in Jesus' name. Ndaboshe ubugumba mu izina rya Yesu Kristo. And I loose fruitfulness in the Lord. Ndabatuye ko kuvyara no kurondoka mu Fruitfulness in izina the rya Lord. Yesu Kristo. I say to you by the Spirit of God, in the name of Jesus, Ndavuga ngo impemu y'Imana mu izina rya Yesu be fruitful and multiply. ibe muri mwebwe kandi igwiriye mu izina rya Yesu. In Jesus' Mu name, izina rya Yesu. according to your faith, Kandi bibabere uko mwizeye. let it be done to you now. Bibabere uko mwizeye muri aka In the kanya. name of Mu Jesus, izina rya Yesu. say amen. Muvuge muti amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, as an exercise of faith, Rero tugerageze
twumve ko twavyizeye. Whatever you could not do before you came here for prayer, Ikintu cyakugora gukora kiturutse ku ndwara imbere yuko bagusengera, do it now. nimugerageze mwumve ko mwaroraniwe mworohewe. If you could not walk, rise and walk in the name of Jesus. Nimba hari umuntu yagenda acumbagira cyangwa bikamugora gutamba. When you lift your hand in the air after you've been healed, when you lift your hand in the air, Murazi iyo mudugije amaboko muyatumbereje mu ijuru inyuma yo gukira, you're rubbing the devil's nose uburi in the gushira urine. amazuru ya satani muri vya bindi yari yaraguteje nk'ibyago. Amen. Hallelujah. The difference between a miracle and a healing Murazi ubudasa hagati yo gukira indwara n'igitangaza. miracles are instant. Ibitangaza bikoreka kanyisase, Healings are often progressive. ariko gukira indwara hari aho biza buhoro buhoro. So even if you do not feel 100% better right now, Naho utoba wiyumva ijana ku ijana ko ibintu byose byatunganye, you feel 25, 50, or 75% better, umva mengo akamitende kabonetse 25 ku ijana 50 ku ijana, praise God. ariko naho nyene shima Imana. And you just continue to thank God for your complete healing. Kandi ushishikarire muri uko gushima Imana kugeza ukize burundu. The Bible says, Bibiri ivuga ngo he who began a good work in you yatanguye igikorwa cyiza muri mwebwe will be faithful to complete it. ngo niyo kwizigirwa no kugiheraheza izogisozera. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Now we have an opportunity Ubu rero turafise akaryo keza to pray for these items that have been placed upon this pulpit. gusengera ibi bimenyetso by'ibitambara. Hari n'abanditsi ivyandiko, abari hafi n'abari kure. If you're wondering what we're doing, Mu gihe umuntu atoba aratahura neza icyo tuba turiko turakora iyo dusengeye ibi, in the Bible, the Apostle Paul, muri Bibiliya baratwereka intumwa Pawulo he anointed cloth yarasengeye ibitambara, and he sent it to sick people. aca ivyo bitambara bakabitwara ahantu hari abagwayi, And when they received it, they were healed. hanyuma ivyo bitambara babishira kuri abo bagwaye bagaca bakira. And the Bible says, Kandi Bibiliya ivuga ngo God is the same yesterday, today, and forever. Imana uko yari irejo n'uyu munsi niko iri kandi niko izohora ibihe bidashira. Amen. Amen. The Bible says the same spirit that raised Jesus from the dead Bibiliya ikongera ikavuga ngo impwemu yazuye Kristo imukura mu bapfuye will quicken your mortal bodies. ngo izokiza indwara zikorera mu mibiri yanyu. Amen. Amen. God is here. Imana iri hano. So as we put our hands upon this material, Rero mu gihe ababungere bagiye kurambika ibiganza kuri ibi bitambara, I feel great faith in this place. numva ahantu turi hari ukwizera gukomeye cyane. I want to give you the opportunity to be a part of a miracle. Namwebwe tugira tubahe amahirwe yuko musaba icyo gitangaza kigakora. Would you like to be a part of a miracle? Mbega murabigomba? I'd ask you to stretch your hands toward this pulpit. Muduze ibiganza mubitumbereza ahantu abantu b'Imana bashize ibitambara n'ibindi bimenyetso. And more importantly, stretch your faith. Ariko cyane cyane ukwizera kwanyu mu gutumbereze mu masezerano y'Imana. Amen. Amen. And let's just thank God for a miracle. Rero icyo dukora tugira dushima Imana yo ikora ibitangaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Father, I come to you in the name of Jesus. Data ndaje kuri wowe mu izina rya Yesu. On behalf of every need represented on this pulpit, Mwami mpagarariye umuntu wese
yatumye iki kimenyetso muri biri hano. I thank you, Father, Ndagushimiye data that you anointed Jesus of Nazareth yuko ari wowe wasize amavuta Yesu w'i with the Nazareti Holy Ghost and power. ukamuha amavuta ya mpwemu yera n'ubushobozi, And he went forth doing good kandi aho yagendagenda hose yagirira neza abantu and healing all who were oppressed by the devil. akabakiza abo bose batwajwe igitugu n'umugwanizi. Father, I thank you that your word says Mwami ndagushima ko ijambo ryawe rivuga ngo that by the stripes that were whipped into Jesus' back, mu mishisagu yawe Kristo Yesu we were healed. twahawe gukira indwara. Past tense. Mwami ntuhinduka. It is finished. Mwami ibi bibazo nibirangire muri aka kanya. I thank you, Father, that by your word, Ndagushima ko uhagararira ijambo ryawe the miracles represented in this cloth kandi ko ibitangaza bigiye gukurikirana n'aba bantu batumye ibitambara n'ibindi bimenyetso are already done. kandi ndagushima ko igitangaza kizacakoretse In the name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo. I speak to the conditions that are represented by this material. Ndavuga ngo ubuzima bwose bw'abantu baserukiwe n'ibi bimenyetso, I command you conditions, ndagutegetse wa buzima bw'aba bantu, come out, ubu ibitari iby'Imana bisohoke. correct, Mwami ibikwiye guhinduka bihinduke, and be healed in the name of Jesus. abantu b'Imana bakire mu izina rya Yesu. I anoint this material Mana turavuze amavuta yawe kuri ibi bimenyetso according to the shed blood of Jesus Christ Mwami dufatiye ku mishishagu ya Kristo Yesu and his Mwami resurrection power. n'ubushobozi bwamuzuye bumukura mu bapfuye. I release the healing anointing of God Ndatuye ugukira n'amavuta ava ku Mana into every fiber of fabric on this pulpit. Mwami ku muntu wese yatanze ibi bimenyetso. And I commission you forth. Mwami ndavuze ngo mu izina ryawe Go forth in the name of Jesus ikintu cyose kitari cyo kiveho mu izina rya Yesu, and accomplish the healing purpose of God hanyuma ububasha bwawe burangiza igikorwa cyo gukiza in the lives and bodies and homes mu bugingo no mu mibiri y'imiryango y'aba bantu of every person represented on this pulpit. n'umuntu wese yaserukiwe n'ibi bimenyetso turambitse ku biganza In the name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo. I break every curse that has been spoken. Mana ndakuyeho umuvumo bose batuweko In the name of Jesus, mu izina rya Yesu. I break all barrenness. Mwami ndasambuye ubugumba bwose In the name of Jesus, mu izina rya Yesu. I loose fruitfulness Mwami ndabatuyeko and multiplication Mwami ndabatuyeko kubyara no in kurondoka life. mu bugingo bwabo. In the name of Jesus, I Mu pray. izina rya Yesu Kristo niho And dusenze. all God's people Abantu b'Imana twese tuti say amen. bati amen. 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 Thank you, Jesus. Yesu turagushimiye. Asante Yesu. Mwami Yesu nushimwe. Asante Bwana. Urakoze Mwami. Nawapenda. Ndabakunda cyane. Amen. Amen. Let me take just one moment to speak to our online audience. Reka mu mpaka kanya mvugane n'abariko badukurikira ku rubuga ngurukana makuru. This is Bujumbura. Aha turi ni Bujumbura. Welcome. Turabaha ikaze. Many of you prayed the prayer of salvation with me. Benshi muri mwebwe mwafatanije natwe muri rya sengesho ry'agakiza. Many of you stretched forth your faith and received healing. Kandi benshi mwifatanije no kwizera mwakira ugukira. I want to invite you to our website at revivalnow.com. Ndagomba kubatumirira ku rubuga rwacu revivalnow.com. You'll find a big red button on the front page of the website. Muzobona akabuto ka rouge hariya hasi kuri page ya mbere. It says, I just got saved. Ucawanikaho havuga ngo nakijijwe.
If you will click that button and leave your contact information with us, niwandika aho hantu ukaturangira ingene twokurungikira ikintu kikagushikira, we'll pray for you tuzogusengera and we'll send you an electronic copy of the book.